Mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho umwe wese aherereye. Amazina hariho abantu benshi basanzwe bamenyereye abandi Ndabarushimana Jean Claude, ariko gusa hariho n'abayitaritse nk'Ingorane, Amazina meza, ariko ku bijanye n'amashusho media canke ibinyamakuru, kuvuga izina ryanje ni Homme des Idées. Kubera iki nashimye Homme des Idées? Kuvuga ndi wa muntu, ndi wa mujene entrepreneur. Umujene entrepreneur, uvuze ni umujene entrepreneur, wifuza kuntahura, ukaza kuntahura canke ndi kwihangira-mirimo, kwihangira-mirimo mw'ikirundi, akaba jeune entrepreneur naho uvugiye mu gifaransa ukazabona. Uno musi rero watinje kuvuga iki? Uno musi ngiye gushima abantu bose ngiye gushimira abaza kuvyumva, abaza kunyumva, ariko ndabasaba yuko boziganira kino kiganiro kuri abo bantu. Uno musi turi hejuru, twaje imbere yanyu tuje kuyaga canke tuje gushima, tuje kubabwira canke kuvuga ivyiza bakorewe na bamwe mu bantu, na bamwe mu rwaruka canke abakuze twagiye turahura nabo, aho twahuriye. Kuvuga ko ibi bintu biza kumva abantu benshi batandukanye, bari mu ngero zitandukanye, bari ahatandukanye. Niyo mpamvu ubu tuvuga mbere ndagusavye ukimpera ubuntu canke mbone mugenzi wiwe ari mwe nawe. Kuko uno musi nababwiye ni Ndabarushimana Jean Claude, benshi banzi kw'izina ry'ibitazirano ry'irya Gisahira. Uno musi rero kuvuga ko ngo mashime mpereye ku ntango, ubwa mbere na mbere reka nshimire Imana mushobora vyose yaduteje izi ntumwa zo guhema uwu musi. Uyu musi izi ntumwa zo guhema hazira n'ubuhari mw'ijuru, uhoraho Imana yacu niwe akwiye amashimwe, akwiye gukomerwa amashi, rero amashimwe menshi cane kugira kabiri bishimire abavyeyi bo banezere kuri ino si batwibarutse. Imana ibahe umugisha cane, Imana ibahezagire, Imana igerageze ibongerereze, ibasubize aho bakuye guhera igihe kinini. Uno musi rero tuje gushima abo ni bakuru bakomeretse ubwa mbere, ariko n'abandi si vyamwe batoyi oya, ahubwo baza kuntambuka mu ntambwe ntibagiye. Ubwa mbere reka nshimire abarimu mwese, abantu mwese muva mu Kagera, aho naciye imbere, aho ntaciye imbere, bose ndabahaye amashimwe. Amashimwe n'ayanyu, kubera ko mwankuye aho narindi munshikana ahandi. Uno musi intambwe ngezeko reka ndayikeshe wewe mwebwe, aho ndavuga abarimu baciye kuri kure ritoya ryo mu Kiryama, aho ni mu ntara ya Karusi, komine Shombo, intara ya Karusi ya kera ubu yarahindutse n'Igitega yagutse. Ukuvugira kabiri reka nshimire abigisha banyigishije kuri lycée communale Nyabibuye n'abadirecteur bose bantwaye aho hantu, abanyibuka n'abatanyibuka, abasomwa n'abatanzomubona, abo bose bumva ko ndabashimiye vy'imvamutima, bumve ko ndabakengurukiye vy'ingenzarugero. Uno musi rero reka nshimire Patiri Hermenegilde, wewe yanyizeye akampa ikibanza mu gisata c'umuyagankuba, aho muri lycée canke école technique Saint-Bernard d'Ubugenyuzi. Patiri Hermenegilde aho uri hose, Imana iguhezagire, Imana iguhe umugisha, kuko wakoze ikintu kinini cane ata wundi muntu yogishima. Reka nshimire abandi bose, abavyeyi babarezi nyene kw'iryo shuri, hariho abitwa mwarimu yitwa Egide Sinamuhoze, mwarimu Augustin, reka ngende kwa aho niho ndavuga mu buzima bw'ishure, bose ndiko ndabashimira, abo barimu bose, abakaderese baciye imbere, abarimu barose imbere, abo bose abo cane cane amashimwe ndayahe Engineer Augustin, wewe yanyigishije gukoresha imashini nyabwonko, yari umwigisha kuri iyo école technique Saint-Bernard d'Ubugenyuzi, reka bose tumuha amashyi menshi cane. Twagiye reka nshimire Encadreze Virginia, Imana imuhezagire cane, ndazi ikintu kitamushikira aza kucumva. Imana imuhe kuramba, Imana imuhe kurera neza, gushikana abandi bari inyuma yanje n'abazoza inyuma yanje cane, bashikana mu bigero. Bose ndabashimiye cane. Reka tuve muri ivyo tugende mu buzima busanzwe, aho twabaye igihe kinini cane, igihe kinini cane mu buzima bwo gupanga, aho nari mpanzwe nyene muri komine ya kera ya Bugenyuzi,
ariko ubu hoho ntikiri ubw'inyuzi ni Karusi, ni muri komine Karusi. Reka nshimire umutama umwe, si n'umutama cyane kandi afite umutama kubera icyubahiro, yitwa Utayari, izina ni Utayari, ndazaza kwiyumva, aranzi, turaziranye, ndamushimiye cyane. Imana imwongerereze, imuhe, imusubize aho yakuye. Ejo yankoreye byose n'iby'isi sinabidondagura, imana sinabivamo cyangwa sinabimara, reka wewe uca avyibuka n'umusaza kuvyibuka. Reka ndamushimire cyane kubera ko hari n'ubundi bumenyi ndiko ndakoresha mu buzima busanzwe ategerezwa kuba yampaye cyangwa yashikanyeko. Reka nshimire cyane umufundi akaba umumekanisiye yitwa Nef, yitwa Ezekiel mugabo izina rya Nef bose niryo bazi. Ndasabye gusa batanga kuby'ubugambye aba bantu bose byishikanye rero ubampera ubu ndabashimiye cyane. Nubwo nta gaciro baha nzaro nshinda basubiza naragaragaza aho numva naho jikuka haza bundu ndabafise umutima ikasaba gusa n'abandi bose kibano twese twabanye baho kandi n'ukuri ndabishimiye cyane ibyo bakoreye bazabikora n'abandi baze babigire abandi bose nafazoganwa bashimire mu bunyuma. Bakashimira abavyeyi bose twabanye muri icyo gihe, bashimire ubunganwe ubuharuka abakuze abatama n'abatamakazi bose tibaniye neza. Reka nshimire cyane ubundi muntu umwe cyane si umwe gusa sinabakunda bamare. Kashimire umuvizionere wanje kandi ndamwita umuvizionere kubera ko yahuye ahantu hatoye intambwe zikanye ndayikesha bose ubundi ni bizoza kishi, bizoza kishi ndamwishimiye cyane ariko ari hose rakanyumva byo twakanye n'ibyinshi byagize n'ibyinshi impanuro yabaye nyinshi izo nagendeye zarashitse. Reka ndamushimire cyane naho ibyaka by'amazanga imvura igwa niko abantu bawuciye ibyaka by'amazanga imvura igwa ariko yumva atabantu ruhari ubwo atamutima mu ruhari aho ndamushimire cyane. Imana imugeze gufasha abandi nubwo nta icyo ndamuha nta icyo ndamufasha. Reka ntacyo ngabo turiko turakora turiko turegereza niko bizagenda biragenda neza. Reka nshimire imenyeshamakuru umwe cyane twahuye akampa impanuro akanyigisha ibintu byose akanyibwira akamvuga ati uva aha ukaja aha. Reka nshimire umugisha njema, reka ndamute umugisha njema kubera abantu benshi bamuzi Gaciro Media, umuntu akoresha imbuga ngurukanabumenyi kubera ko yagerageza kudusangiza ubumenyi jewe gusa hari n'urundi rwaruka hari n'abandi bajene yagerageje gusangiza urwaruka. Reka dushimire uwo wese ashobora kuba twumva ashobora kuba atahora no rurimi tukabura abantu bari muri diaspora dukaya abantu bari muri diaspora ubuza kutwumva turashari ifise intambwe nini yo gukora turafise ibintu byinshi byo gukora. Imodoka rero karibu cyane muturondere baza gusiga nimero ngaha ushobora kuturondera akatubwira ikintu cyari cyose cyane urara kuja muri commentaire numanike muri commentaire ikibazo cyose ufise cyangwa intererano ufise aho ushobora kuva aho ushobora kugera hose turaza kubashikira ku cyiyumviro cyanyu, turaza kubaronsa inyigisho zanyu. Murakoze cyane. Reka dukangurire cyane duhamagarire abantu mwese muri murakora imigambi y'akabiri ko muhawe ikaze kuza kuyimenyekanisha aha abakeneye ibinyamakuru ikurikirana n'abantu benshi. Ndabakangurira kugira subscribe kugira ngo umuntu wese akagenda iganiro twibera umuryango munini. No munsi tugeze ku bantu barenga 150 abantu ni benshi baradukurikirana. Newe nawe unaona wasonda subscribe cyane ugasonda share ugashyiramo commentaire yawe ukagipahita cyo kari ubundi ntakagombozo kugize aho uzima tariko turavuga ngo wagutse dukora ibyagutse ibyima n'abantu mugabo ko nawe udushintege urahawe ikazi kubera iziya de kuduca niho turonka ko guhera gukora bw'amiti iterambere iteza imbere igihugu cyacu biteza imbere imiryango yacu bishikire n'imbona ko ziboza igihe cyose kiri imbere. Murakoze cyane. Reka ndabashimire cyane ndabahambaye cyane muri barkwiriye umwete abantu bibijwe mu mwete abantu murakoze cyane. Imana n'igiki Imana niyo heza gihe ibahe kuramba ibaheza iyo hari amafaranga